Rosalina Kamariza aserukira ishirahamwe Ingomag ariryo International Network for Equal Gender Opportunity mu rurimi rw'icongereza yatanze ikiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa mbere igenekezo rya 2023 Kigarama cyo gushira habona imigambi bazorangura mu gikorwa cyo gutegura ihiganwa rya Miss Burundi. Indinganizo yaryo nuko twebwe twifuje kuzotora abigeme batanu uzoba Miss Burundi, ivyegera vyiwe bibiri uzoba Miss Development n'uzoba Miss Populaire ni batanu. Hazoshirwaho umugwi ujejwe kwiga amadosiye yabo, hazoshirwaho kandi n'umugwi uzotangura kugenda guhimiriza mu ntara biciye mu biganiro, biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye, bahimiriza abo bigeme kwiyandikisha kugira ngo bazoje muri iryo higanwa, ndetse no guhimiriza abavyeyi kugira ngo bandikishe abana babo. Tuzoshiraho uburyo bubiri bwo kugira ngo abantu bashobore gutanga amakandidatire yabo. Ni ukuvuga ngo hari bizoca ku mbuga ngurukana bumenyi, ibindi navyo dushireho ibiro, tuvuge ibiro bitandukanye mu ntara bazozitangako izo dosiye zabo, ziheze zirungikwe ku kibanza ku cicaro gikuru c'ishirahamwe rya Ingo, n'abazoba babitanze muri Ingo nyene tubishire hamwe. Muri iyo dosiye bazotanga hazoba harimwo ibi bikurikira: fotokopi ya karangamuntu yiwe, ico bita attestation d'identité complète, udufoto twa passport tubiri, uruhusha bahabwa n'abavyeyi rubemerera kuja muri iryo higanwa, urupapuro rwerekana ko hari ubumenyi baronse, aba diplome, attestation canke certificat bahawe bivanye n'igisata bagiye barakurikirana, kandi umwigeme azoba afise uburenganzira bwo gutorwa mu ntara ivukamwo abavyeyi biwe bose canke umwe mu bavyeyi biwe. Rosalina Kamariza aravuga kandi ko azokorana n'abarundi baba hanze y'igihugu n'ayandi mashirahamwe akora mu bijanye n'ingenzi mu kwakira no gutembereza abashitsi bazoza bava hanze, akanahamagarira umuntu wese afise ingabirano ijanye n'ico gikorwa kugira ico afashije. Tuzoheza kandi dufatanije na diaspora, dutumira abantu baba mu bihugu basanzwe barimwo kugira ngo baze kubona ubwo bwiza bw'u Burundi, kubera ko twashimye gutunganya Miss Burundi dufadikanije n'abandi basanzwe bategura ibitaramo bitandukanye, kugira ngo hategurwe n'ibindi bikorwa bituma baja muri Miss Burundi bakongera bakaja mu bitaramo by'abaririmbyi, mu bitaramo imigwi ndangakaranga, yaba ari bajya bajeje gutwenza abantu, bace bagenda baronke n'akaryo ko gutemberera igihugu, baze bagende batuvuga uko batubonye, bavuga Burundi nk'uko babusanze. Ukijanye n'abazoba bajejwe kunganira ibi bikorwa, muramenyereye bavuga urutonde rw'amashirahamwe yunganira ibikorwa nk'ibi, ariko twe ntitwifuje kugira urutonde rw'amashirahamwe kuko twifuza ko kiba igikorwa ca twese, ni c'umurundi wese ahari yumve ko tumuteye akamo, ari naco gituma twashizeho icivugo kigira kiti Ingo tujane. Uzotorwa uwa mbere azohabwa amafaranga miliyoni 25, imodoka ikoreshwa n'umuyaga nkuba, amasezerano yo guserukira igihugu mu kiringo c'umwaka, rugendo shuri ruzomutwara mu bihugu bitandukanye, azoca naherekezwa mu nshingwangiro y'ibikorwa vyiwe mu kiringo c'umwaka.